Bamwe muri mwege murafitinisha abana cyane, ariko uko kuntu mubafitinisha bimwe si bizobafasha ntibizobasambura, kuko binyegejwemo ibikomere mufise. Siko ukungene mwese mubanye n'amafaranga, mwese mubanye n'amafaranga kuri nivo mwakomeretsemo ku by'amafaranga. Nutabohoka amahera yawe ntazokora icyo Imana ishaka ko akora, kuko amahera yawe azogucikira ikindi kintu, kandi Imana mu kuyaguha yari ifise intumbero yica igomba gukoresha amafaranga yawe. So shaka kubabwira ngo umuntu atabohotse ntashobora kwitaba umuhamagaro w'Imana convenablement. Umuntu atabohotse naho yo kwisonzesha, naho yoza dimanche zose, naho yoba umuririmbyi, naho yoba umuvuga butumwa, ariko wamuraba ugasanga n'umuntu akiriko arashishikara mu buzima bwo kuba impact n'ivyamugize ko impact, akaba ari byo bimudirija. Bibiri ivuga ngo abana b'Imana barongorwa na mpwemu w'Imana. Mpwemu yera ntashobora kundongora igihe traumatisme zanje zikindongoye. Imana irahemplaça totalement et complètement, ikarandura ivyo itashize muri jewe vyavuye mu vyanshikiye, ikazana bishasha, hama ubuzima bwanje bugasa nk'uko ishaka, hama nanje nkashinga intahe, hama kandi nkaba noshobora gutuma nawe ubohoka, kuko nanje ndi témoignage vivant y'icarico kubohoka. Iyo rero wankiye Imana guhindura ingene wiyumvira, ucika ico twita umunyedini. Umunyedini n'umuntu ameze gute? Umunyedini n'umuntu agendera mu migenzo y'ivy'Imana, yubahiriza imigenzo y'ivy'Imana, ashobora kuba anatanga ikigira 10, adasiba ku munsi wa Mungu, aja mu manama yose, agurira uniforme abana muri Sunday school. Mwibuke ko ari uniforme muko muragura abantu bafise abana. Ariko apart ivyo bikorwa byose ashobora gukora fidèlement, nta kintu na kimwe yokubwira muri iyi minsi heze Imana yamuhinduyemo. Rien. Nta nico yokubwira Imana iriko iramwigisha. Rien. Kuko afise Imana ihoze.